Kaze kw'ihoro ryanyu ukabaza web tv muri kumwe nanje Irere uri nkuru nkuko musanzwe mubimenyereye. Ku munsi wa gatandatu itariki 23 ruheshi kuva isazi 2 gushika isazi 2 n'igice no kuvuga iminota 30 nkuko musanzwe bimenyereye tuzoturi kumwe n'umutumire hano muri studio kugira ngo dushobore kuganira ku kibazo c'urunani Cnared. Ugo runani rero biraboneka yuko ugoba rurimwo imigwi ibiri itumvikana. Umugwi umwe urasohora amatangazo, uwundi nawo ugahinyuza amatangazo aba yasohowe n'uwo mugwi wundi. Tuzoturi kumwe rero n'umutumire wacu, uwo mutumire nawe ni umushinga ntahe Jeremy Minani, umwe mu basanzwe barongoye ubwo runani Cnared. Ku bafise ibibazo rero bashaka kumubaza bakoresha Twitter na Facebook, bashobora kuturungika ibibazo byabo bakoresheje akajambo akadirisha Cnared. Kuba dakoresha Facebook na Twitter ariko bakakoresha WhatsApp, bazoshobora guhamagara kugira ngo babaze ibibazo byabo. Abadashoboye guhamagara barashobora kuturungikira ibibazo byabo mu majwi ariko bakabiturungikira imbere y'umunsi wa gatandatu, no kuvuga gushika ku munsi wa gatanu mwijoro. Tuzoshobora kumushikiriza ibyo bibazo bazo barungitse, hanyuma nawe azoca amenya ukuntu abyishura. Nkuko twabamenyesheje rero dukoresha uburyo butari buke kugira ngo abantu bashobore gushikiriza ivyiyumviro byabo. Tuzosubira rero ku munsi wa gatandatu kuva isaha 2 gushika isaha 2 n'igice amasaha y'Ibujumbura.